Nshuti bagenzi ndabaramukije ndabaha n'ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi. Kuri uyu wa kabiri niho ikigo Maison Shalom cakwiza imyaka 24 gishinzwe n'umupfasoni Margarita Barankitse ku murwa mukuru w'intara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi. Ico kigo ubu kikaba kiri mu buhungiro inyuma y'indiane za politique zo mu 2015. Kuri uyu wa gatatu ico kigo kikaba cugururiye imiryango abashaka kumenya aho kigeze n'ivyo gikora muri iyo myaka 24. Ahanini ibikorwa byaco bibonekera mu vyo cakoreye abantu batandukanye harimwo abatishoboye canke mu migambi y'iterambere itandukanye haba imbere y'ubuhungiro eka n'ubunyene mu gihe c'ubuhungiro. Tubisanga muri iyi nkuru ya Rodrigue Ndikumwami. Ikigo Maison Shalom caimbaje imyaka 25 kivutse. Muri iyo myaka 25 iheze hakaba harimo n'imyaka 2 kiriko gikorera mu gihugu c'u Rwanda. Kuri no musi rero iki kigo kikaba catunganije igikorwa cyo kwerekana abantu Journée Porte Ouverte mu Gifaransa, ibikorwa kibandanye kirangura cyo gufasha abarundi bahungiye mu gihugu c'u Rwanda mu kubigisha imyuga hamwe n'ibindi bikorwa bitandukanye. Emerimana ajeje kumenyesha makuru mu kigo Maison Shalom. Ejo itariki 24 z'ukwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2017 Maison Shalom yari kwije imyaka 24 yari rumanye neza ku munsi w'ejo. No musi rero twateguye ko abantu twugurura imiryango abantu bakaza tukabaganirira Maison Shalom icarico ngene yatanguye byagenze gute tukugura bakabona tukababwira ivyo twari tumaze gukora i Burundi ariko kandi tukabereka n'ivyo tuko turakora hano mu gihugu c'u Rwanda aho turi mu buhungiro. Ikindi nuko abantu benshi babona ivyo abino babona navyo turiko turakora uyu munsi ntibazi ko bifitanye isano n'ivyo twari twarakoze n'ingene na ico no kwita vision canke Maison Shalom yo kuva kera. Rero kubera bifitanye isano turashaka ngo abantu babibone bavyumve babone naho bifataniye. No musi mukanya mupfasoni Margarita Barankitse avashinga intahe avuga ingene vyagenze ngene yatanguye ngene ivyamoroheye ivyamugoye mbere aho bigeze kugeza uyu munsi. Nuko nico gituma twashimye ko no munsi twugurura hameje no hazabe nkuka y'imisa yo gukengurukira Imana ku bikorwa bidasanzwe Maison Shalom imaze gushika ko ishobojwe n'Imana. Umwe mu bakozi b'ikigo Maison Shalom aratubwira ibikorwa byiza ikigo Maison Shalom cabandanije gikora no muri ibi bihe gisanzwe gikorera mu gihugu c'u Rwanda. Muri ubuhungiro rero ivyo imaze kuharangura ivyikwira harangura ni byinshi cyane. Duciye make iyumvire nk'ugwaruka rw'abarundi rwahunze no munsi rukaba ku kwezi cyane kumva abagenerore abariko baraheza za kaminuza. Umva ico ni igikorwa gihambaye. Ma secondaire Maison Shalom ikwirigisha abana barenga igihumbi. Primaire nuko hano no bamenyesha ko no muri iki kigo nyene hari na maternelle. Hariho imyuga itandukanye abana b'abarundi bari bagiye kuzimirira mu mabarabara y'Ikigali na henshi. Uno munsi bariko bariga imyuga hano, bariga hotellerie, bariga gushona, bariga kudoda utuntu, bariga gucapa n'ibindi byinshi. Aho mvuze ibiriko bikorerwa ngaha mu mujyi wa Kigali utibagiye inzinduko n'ibikorwa bitandukanye batunganije za Mahama no mu tundi duce abarundi basanzwe barahongeyemo. Uretse ivyo yafashije abarundi bahunze imico itandukanye ugwaruka abamama abapapa abakuze n'abato yabafashije kugarura ubwenge gusubiza ubwenge ku gihe kugira ivyizigiro yabakijije umwiheburo barimwo. Ubu no munsi barafise ahantu n'uwicaye ikabuga n'uwicaye he havuga ati binaniranye ndafise aho nitura ndafise aho nja kuraba umuryango akahashika kandi koko bakamuremesha bakamuha impanuro canke ndetse bakanamufasha no mu vy'uburyo. Maison Shalom iri kurafasha abarundi mu kwiyungunganya ibaha imitahe bagenda kudandaza tuntu duto abiyungunganije bakaja hamwe ikabafasha bakagira kuremeshanya kuba hamwe. Negerejimana Janine numwe mu banyeshure basanzwe biga umwuga wo kujisha amasakoshi aremeza nawe ko ikigo Maison Shalom kibandanya kiri hafi y'impunzi z'abarundi mu kubigisha imyuga gutyo bakazokwibeshaho mu buzima buri imbere. Muri imyaka 2 Maison Shalom iri hano muri gihugu c'u Rwanda tumaze kumenya ko Maison Shalom yamaze gushinga ikigo twaciye tucitura ndaza baca baratangura baratwigisha imyuga yo kudoda. Hariho imyuga myinshi itandukanye bakakubwira umwuga wari wo wose
icyo ukora muri icyo gihe rero umuntu atora umwuga bivanye n'ubumenyi n'ukuntu uciyumvamo ukanagikunda kuko umwuga uwukora bivanye n'ukuntu wiyumvamo uwukunda. Turatangura turiga baratwigisha turajisha amasakoshi hariho mwayabonye ngaho ni menshi meza twaragerageje turagira ubumenyi butandukanye. Icyo gihe rero baratwigisha imyuga bakaturihira déplacement bakatugaburira saa sita urwaye barakuvuza. Nivyo bikorwa bibandanya no ku bandi bose hariho n'abandi bose n'abashonje baragaburira hariho uwuza afise inzara akamwitura akitura ikigo Maison Shalom kikamufasha. Maison Shalom ikaba ikwije imyaka 25 yatanguje igikorwa cyo gufasha abatishoboye mu kubigisha imyuga kugira abantu bazoshobore kwifasha mu buzima. Umuyobozi w'icyo kigo tukabibutsa yuko kubikorwa akora amaze kuronswa ibihembo 37 hamwe n'impamyabushobozi doctorat zitagira uko zingana. Urakoze Rodrigue ndi kumwami. Ubutumwa bwa Magi barankitse kuri uyu munsi burimwe agahinda ko kubona bamwe mubo yareze basigaye bari mu migwi y'imbonerakure zica abantu zishigikiwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, abandi nabo bakaba bari mu bajejwe intwaro muri leta. Magi atera kamo mukuru w'igihugu yari yamuhaye agashimwe ko kwemeza ko ari umuvyeyi w'abana akamuhamagarira kwigarura agasubiza agateka igihugu nkuko camye citwa igihugu c'amata n'ubuki. Tumukurikire. Ce message que je leur ai donné quand je les ai bercés. Ubu butumwa bw'uyu munsi ni nka bumwe nabahanda bakira ndabashishitira ndabaririmbira cangwe turirira hamwe. Nubwo butumwa nyene nubu ndabahaye. Wewe Chloe umukobwa wanje unyumve, wewe Benjamin umuhungu wanje unyumve, kubona uyo Benjamin ari warongoye imbonerakure bimbabaza mu mutima. Kuri jewe kubona Benjamin ari mu ndongozi z'umugambwe uri ku butegetsi, umwana nkunda ari mu mugambwe wica abantu. Benjamin ndaguteye akamo ni wumve ijwi rya mama wawe. Benjamin mwananje ndacagukunda ndakuririra nkarama aririra abana biwe. Ubutumwa bwa kabiri ndabutuye abagenzi banje abanyonyi ba Maison Shalom bamfashije mu gushiraho Maison Shalom. Aha no uvuga abari mu butegetsi b'u Burundi nk'umushikiranganje w'ubutare n'agataka musazanje akabana mutoya wanje Kome. Nimugaruke tubake igihugu cacu gishingiye ku rukundo. Akandi kamo ndagatera bene wacu basazanje bari mu buhungiro, nimubike inzigo mu mitima yanyu, nimufata ibigwanisho, nimwisunga urukundo misi yose tuzotsinda. Nimugira ubwoba, nimube ibitsitaza kuri bene wanyu babagiriye nabi. Ubutumwa bwa nyuma ndabuhaye bene wacu bose b'abarundi bari mu butegetsi na cyane cyane kuri Petero Nkurunziza. Niwibuke ku bwa Maison Shalom ko wampaye ubushimwe bubiri, harimwo ako wanyise nyina w'abana. Niwibuke ko umuvyeyi aguma hafi y'abana biwe ataba hanze. Niwikubita gashi, nushire ibigwanisho hasi, wijukire kubaka igihugu cahoze citwa igihugu c'amata n'ubuki. Dans le temps, le pays de lait et de miel. Tubandanye makuru yacu mu bijanye na politique. Inyuma yaho bivugiwe ko bamwe mu barongoye umuhari FPB boba barahagarikiwe mu gihugu ca Tanzania, ariko ico gihugu naco kikabikakana. Umuhinga mu bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ntambara Jean-Claude Nkundwa asigura ko ivyo bishobora gusubiza inyuma intambwe y'ibiganiro. Ibiganiro bikaba bibera mu gihugu ca Tanzania. Avuga ko ico ari ikintu gishobora gutuma impande zariko ziraganira zidasubira kwemera ko ico gihugu gihuriramwo abashamiranye. Kurikira. Ugiye kuraba n'inyifato ya Tanzania muri aka kanya nk'ukwerekana yuko umenga ntibibaraba, niko uvugira Mkapa yavuze. Hanyuma kandi kavuga ati biraba leta nayo ntigikivuga, kandi ukabona na Tanzania ntaciri kirabaza ubwayo. Ikibazo nk'ico kirashobora kuvuga ati none iki gihugu coco cyo kicitwara gute nk'igihugu gisanzwe kiriko kirafasha mu kugira ngo abarundi bashobore kuronka amahoro n'umutekano. Ariko rero turavye n'ibindi bimenyetso turetse iki cabagwanyi bafashwe canke ubwoba abantu bafise, inyifato nibaza
Tanzania iri kiragira muri uku kurongora ibiganiro nibaza yuko iri kirerekana yuko icizere kuri yo catakaye. Turabona ingene ibintu biba abantu bakicwa induru zikavugwa mu gihugu ariko ugasanga ni bariko barasunika kugira ngo ibiganiro bibe. Usanzwe aserukira Nations Unies yashizwe kugira ngo afashe nyene muri ico gikorwa yari yamenyesheje yuko bazosubira gutanga raporo muri Nations Unies kuvyerekeye ivyo biganiro mu Burundi muri Nations Unies ukwezi kw'icumi ariko tubiravye umunsi nta kiriko kiraba. Ivyo rero ubikubiseko ugasukubita ku kuntu bifashe kuva urongo ibiganiro vyo Burundi mukuru w'igihugu ca Uganda inyifato yifashe mu gusa n'uwiyobagiza mu ntango hanyuma bakamuhindura bakazana Mukapa hanyuma Mukapa akerekana ingendo canke imvugo yerekana yuko hari uruhande ashikiye n'ubwo adashikiye hanyuma hakaba kandi guteba kuvuga ngo ibiganiro bizoba mu mezi 6 hanyuma ntibibe ukaraba aho tugeze uyu munsi nibaza yuko abarundi bakwiye kumenya yuko badakwiye kurindira yuko ari Mukapa amagara ibiganiro bakwiye gukora ikintu gishirako inguvu urongoye ibiganiro mu Burundi kugira ngo abihamagare izinjyane ziveho. Ibi bintu byose biriko birashika no kubera guteba gutora inyishu y'iki kibazo. Nibaze yuko abarundi bakwiye kumenya yuko ari bo nyene bakwiye kubisaba. Aribo bakwiye gukora ibintu bituma abantu bagira bati reka tuvyihutire. Ivyo rero abantu benshi bakunda kwibaza yuko yo mu ntambara gusa ariko hari ibindi bikorwa byinshi bashobora gukora bitarinze guca mu ntambara ariko amakunga akabona ati abarundi bariko barasaba yuko bava muri zinjyane no muri no kwibaza ibibazo bagashobora gusubira kubona igihugu cabo gitekanye kigafata inzira y'iterambere nk'ibindi bihugu. Rwiyo muhinga nkundwa avuga ko ejo mu gihe abatavuga rumwe na leta bokanka kwitaba ibiganiro bihamagariwe mu gihugu ca Tanzania vyoba vyumvikana mu gihe biboneka neza ko Tanzania itigenga mu njyane ziri mu Burundi. Yongera akavuga ko atana kimwe gisigaye nk'ikimenyetso cerekana ko ubutavuga rumwe na leta y'Ibujumbura atamutekana afise mu gihe abageze ku butaka bwa Tanzania n'ubunyene tumukurikire. Jewe ivyo ntangaza uyu munsi ni gihe ahubwo bogenda kuko mbona yuko hari ivyo babona jewe no ntabona kuko turanga umuhuza muri Tanzania n'abajejwe kurongora ibiganiro vy'abarundi nta nakamwe gasigaye gushika uyu munsi kuko hamaze kuba yuko ikibanza ibiganiro biberamwo gitera ubwoba kiba ari ikintu canyuma cerekana yuko ico kiba aho ibiganiro bitakibera ngaho hantu kuko ico nico kintu cangombwa ubwa mbere na mbere nuko ikibanza abajejwe abari mu matati bose baciyumvamwo kumwe mugu umunsi bimaze kugaragara uravye n'impunzi ingene zifashwe ukaraba n'ivyo novuga ibiharuro bikorwa vya politiki bigakorerwa ku mpunzi zikwiye gukingirwa mu bisanzwe ushira inyuma y'ivya politiki kugira ngo zishobore kuba kwiyumva yuko zikingiwe nyene urabona yuko mu bisanzwe uturanga twose twabahuza n'ikibanza caho ibiganiro bikwiye kuba dusa n'utwavuyeho. Rero nico gituma je mvuga ntihageze yuko abarundi basaba ibindi bishasha kandi birashoboka kuko ikibazo cy'u Burundi nkuko vyari vyaravuzwe kuva kera cagiye gufata akarere kose. Tanzania yaramaze gufatwa n'ikibazo cy'u Burundi, u Rwanda rwaramaze gufatwa n'ikibazo cy'u Burundi, Kongo yaramaze gufatwa n'ikibazo cy'u Burundi, mbere na Uganda yaramaze gufatwa n'ikibazo cy'u Burundi. Ivyo bihugu vyose bikikuje u Burundi ntibikiri ibibanza ibiganiro vyoberamwo nibarondera ikindi kibanza. Mu minsi 2 isigaye kugira u Burundi buve mu masezerano y'Iroma ashiraho sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI, amashirahamwe yihaye urugamba rw'iminsi 100 go kurondera ubutungane mpuzamakungu ku Burundi. Ayo mashirahamwe yemeza ko naho Burundi bwova muri ayo masezerano bitazohanagura amabi yakorewe abarundi. Pacifique Nininahazwe kw'izina ry'ayo mashirahamwe ahamagarira nyabuna imiryango y'ababuze ababo n'abakorewe ayandi mabi atandukanye atibagiye amashirahamwe y'agateka kazina muntu kurushirizaho kumenya amabi abandanya akorerwa abarundi kugira abazokwagirwa umunsi urizina bazoshengezwe intahe ibakubite mu gahanga. Tumukurikire. Ubwa mbere bwo abantu bomenya ko bitazuba biheze ivyuko iyo sentare ishobora kugurura ayo matohoza nyezina. Ibintu byonyene bizoca bihinduka nibiye. Ubwa mbere nuko kuva itariki 27 z'ukwezi kw'icumi Uburundi abategetsi b'Uburundi batazoba bategerezwa kwemera gukorana niyo sentare.
ico nico nyamukuru kizohinduka ariko ico nta nico kivuze kuko nubundi naho bobaye bayuguruye n'ubu turibaza ko bajya bategetsi b'u Burundi batokwemera gukorana na CPI kubijanye no gukurikirana ivyaha biriko birakugwa mu Burundi sentare izoguma ishobora gukurikirana umwanya wari wo wose ivyaha byose vyakozwe imbere yuko u Burundi buva muri iyo sentare narijya hari hamaze kuba aya matohoza y'intangamarara twari turimo muri kino gihe umwanya wari wo wose bizoguma bishoboka ko iyo sentare yugurura ayo matohoza ku Burundi ku vyaha navyo bizoba vyakozwe inyuma ya hirya y'ejo kuko biraboneka ko abategetsi b'u Burundi batimirije kubihagarika ivyo nivyo bizosaba yuko abanza kuboneka nk'uruhusha rw'inama iraba amahoro n'umutekano ya ONU kugira ngo bishoboke ko ivyo vyaha navyo nyene bikurikiranwa n'iyo sentare aha rero twavuga yuko abategetsi b'u Burundi batoshira hagati mu ryinyo ngo barasimvye kuko naho bava muri CPI ivyaha vyabo vyovyo ntibifuditse amafuti bakoreye igihugu agumaho kandi azobakurikirana ubuzima bwabo bwose biba vuba canke biteba ico ntaho bazogisigira notera kamo imiryango yabuze imiryango yagiriwe nabi be nabagiriwe nabi n'amashira hamwe aranira hagati y'akazi na muntu ko atanumwe yocika intege burya nko mu bihugu novuga nko mu bihugu vya Amerika y'Epfo harabayeho intwaro z'igitugu zikomeye cyane mu myaka ya 70 80 havugwa ba Pinochet havuga batwara muri za Argentine ico gihe wamengo ni intwaro zikomeye cyane zitazokwigera zikogwako ariko ikintu cakijije ikintu cyatumye ubutungane bushoboka inyuma izo ntwaro zisenyutse nuko abantu baho imiryango yose yagumye yandika abantu ingene babuzwe ingene banyurujwe ababatwaye byose biguma bibitse ku buryo ku munota wanyu ubutungane hageze ko bukora ibintu byose byarabona babizana biboneka ubu rero yaba imiryango iri kwirabura yaba bagiriwe nabi yaba twaye amashirahamwe yigenga tutegeza gushiramo ahubwo ingufu zisumbirije nuko twari ko turabikora kugira ngo ivyaha biriko birakorwa byose bigume bipanze bibitswe biboneka imyaka izohaca ntituyizi ariko umunsi umwe ikizwi neza cyo abariko barakora bijya bintu bazohurira kubihanirwa. Ni kuri iyi nkuru dusozereye ko amakuru yacu turabashimiye ko namwadukurikiye naho butaha.